Bakunzi bimbonesha kure y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ndabaramukije. Kwigenekerezo rya 28 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 niho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bafata urugendo rw'abashikanye i Dodoma mu gihugu ca Tanzania. Ashitse ku kibuga c'indege ca Dodoma, Raisi wetu wa Burundi Ndayishimiye, karibu Tanzania. Asante sana. Karibu Dodoma. Dodoma fahari ya wa Tanzania. Walelo mwinamila. Pongezi nyingi kwa Raisi Ndayishimiye, unachapa kazi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yakiriwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire y'igihugu ca Tanzania n'ayandi makungu, nyakubahwa Mahamud Tabi Kombo. Akaba yari kumwe n'userukira igihugu c'u Burundi muri Tanzania, Leontine Nzeyimana. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yari yazananye n'abashikiranganje babiri, umwe mu vyajejwe harimo uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko hamwe na Gerve Abayeho ajejwe iyinjira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Nyene icubahiro rero akaba yari yitavye ibirori vyo kugurura icese uruganda ruhingura ifumbire Itracom Fertilizers Limited. Ashitse aho uruganda ruri inara i Dodoma, yakiriwe na mugenzi we w'igihugu ca Tanzania nyene icubahiro Samia Suluhu Hassan, aho bakiranwe ugweze mu mvyino mu ntambo hamwe n'umurisho w'ingoma z'igihugu c'u Burundi. Mbere y'ibirori nyezina vyo gutanguza ugo ruganda ruhingura ifumbire, abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri hamwe n'abaje muri ivyo birori kaba baciye bakurikirana ireresi ryerekana ibijanye n'ivyo ugo ruganda rukora. Ivyo biheze, abo bakuru b'ibihugu bakaba baciye babonana mu mwiherero. Inyuma y'uwo mubonano, umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe na mugenzi we w'igihugu ca Tanzania, ari kumwe kandi na nyene gutanguza ugo ruganda umugwizatunga Adriano Ntigacika azi kw'izina rya Ziranotse, barateye ibiti vy'ivyamwa, ikimenyetso c'uko batanguje gukoresha icese iyo fumbire ku butaka bwa Tanzania. Bakaba baciye bugurura icese ugo ruganda imbere y'abari baje kwitaba ivyo birori. Makofi mengi sana kiongele. Abo bakuru b'ibihugu n'indongozi z'ugo ruganda hamwe n'abandi banyacubahiro bitavye ivyo birori baciye baja kuraba ivyo ugo ruganda ruhingura. Umuyobozi w'iryo hinguriro Nazere Nduwimana akaba yaraberetse ibirangurirwa ngaho, akaba yaciye abereka ubwoko burenga 14 bw'ifumbire buhingurirwa muri ugo ruganda. Inyuma yaho bakaba baciye baja mu kibanza babateguriye n'abandi banyecubahiro bitavye ugo rubanza, tudasize inyuma n'abene gihugu ba Tanzania. Mu majambo yashikirijwe n'urongoye iryo hinguriro Itracom Fertilizers Limited, Nazere Nduwimana akaba yarashimiye leta y'igihugu ca Tanzania yabahaye ikibanza cyo kuranguriramwo uyo mugambi. Yarashimiye kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ukuntu yagumye abatera intege mu vyo bakora vyose. Umukuru w'igihugu cacu amaze gufata ijambo yarashimiye umukuru w'igihugu ca Tanzania kuba yaremeye guha ikibanza umugwizatunga w'umurundi Adriano Ntigacika. Giwe rero
avuga ko ivyo bikomeza imigenderanire yari hasanzwe kuva na kera hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania, na cane cane mu bijanye n'ubutunzi. Akaba yaboneyeho guhamagarira n'abagwizatunga b'igihugu ca Tanzania kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi, abemerera ko nabo nyene bazokora bisanzuye. Yaciye anakeza bivuye ku mutima uwo mugwizatunga w'umurundi Adriano Ntigacika ku bikorwa akora biteza imbere igihugu c'u Burundi, anamusaba kubandanya aserukira neza igihugu c'u Burundi muri ico gihugu ca Tanzania. Mheshimiwa Rais, kabla ya kumaliza, ninaishukuru serikali ya Tanzania kwa kuwa imeweka siasa inayochochea uwekezaji. Isipokuwa siasa bora hiyo, hata mwekezaji Ntigacika hajaweza kuwekeza huko Tanzania. Kwa niaba ya Warundi wote na kwa niaba yangu binafsi, ninatoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wa Tanzania waliounga mkono mradi huu kwa kumkabidhi Bwana Adriano Ntigacika shamba ambapo alijenga kiwanda hiki. Neno lifuatalo na nielekeza kwa Bwana Ntigacika. Ninakuomba Bwana Ntigacika, ujitolee kama kawaida yako, ufanye kazi kwa bidii ili nchi iliyowekeza ifaidike. Nagusanzeko wokurutiziganya kugira ngo abarundi bose bazemumve yuko idarapo ry'Uburundi rishyirwa mu kindi gihugu kandi Uburundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Aho rero akaba yaribukije abaraho ko Adriano Ntigacika bataziraziranotse, yahoze ari impunzi yo muri ico gihugu, ariko ngo igihimbaye nuko yagarutse muri ico gihugu nk'umugwizatunga atari impunzi. Nayo ku ruhande rwa Tanzania bose bakaba barashimye akamaro k'ugo ruganda mu iterambere ry'ico gihugu, nko kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi, gutanga ubuzi n'ibindi. Ivyo bikaba vyarashimangiwe ko n'umukuru w'igihugu ca Tanzania nyene icubahiro Samia Suluhu Hassan mu ijambo ryiwe. Yaragarutse ku migenderanire myiza yamyeho hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Yaboneho no gukeza mugenzi we nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ku matora yatunganijwe neza y'abashinga amateka hamwe n'ayabajenama b'amakomine ku itariki ya 5 Ruheshi umwaka w'2025. Uyo mukuru w'igihugu nawe nyene yarakeje uwo mugwizatunga ku bikorwa vyiza ariko arakorera mu gihugu ca Tanzania. Narirya yashize umutahe mu gisata ciza kuko biriko bituma umwimbu wiyongera mu gihugu. Ngo ivyo rero bigatuma baronka ifumbire nyinshi mu gihugu batarinze kuzerinze. Nyene icubahiro Samia Suluhu Hassan akaba yaciye asaba iryo shirahamwe Itracom Fertilizers Limited kubandanya bigisha abarimyi bo muri ico gihugu ca Tanzania ingene bokoresha neza iyo fumbire kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera gusumba. Akaba yaciye yiyemeza kubandanya ashigikira ibikorwa by'ugo ruganda. Ivyo birori bikaba byaranzwe n'indirimbo, intambo hamwe n'umurisho w'ingoma z'igihugu cacu c'Uburundi. Nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe aba baciye batahuka mu gihugu yo munsi nyene. Aho hakaba hari inyuma y'ibirori byo kugurura icetse uruganda ruhingura ifumbire ruri i Dodoma muri Tanzania. Ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastiano Ntawongendera
yarashikirije muri make ibyaranze urwo rugendo. Muri ivyo birori umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cyo Evariste Ndayishimiye niyatamvye yirorera kuko ivyo birori vyatewe iteka kandi n'umukuru w'ico gihugu nyene ca Tanzania. Imbere rero yuko birori bitangura abo banyacubahiro ko ari babiri bashoboye kuganira mu mukebukano baravugana ibijanye no gufashanya cyane cyane mu vy'ubutunzi. Bashoboye gutera ibiti bari kumwe n'uwo mugwiza tunga nyene ibyo navyo bikaba vyerekana ukuntu bitayeho gukingira ibidukikije. Mwijambo yashikirije rijanye n'urwo rubanza umukuru w'igihugu cacu yagarutse ku kuntu imigenderanire hagati y'u Burundi na Tanzania cyane cyane mu vy'ubutunzi atari yejo ko yatanguye kera. Aributsa yuko abarundi bahora bava mu Burundi bakagenda i Tanzania bashoye nk'ivyuma ibikoresho cyane cyane nk'amasuka kandi bakavayo bagarukanye nabo nk'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa nk'umunyu wava cyane cyane ibuvinza. Aragaruka ku ngorane zagiye zirashikira Burundi zigatuma abantu bahunga ari naho yaciye ashimira cane igihugu ca Tanzania kuko cagiye kiraba igihugu ekivyeyi mu kwakira impunzi zaba zihunze ivyago vyagiye biragirira nabi abarundi na cane cane ivyago vyo mu 72. Ni muri uko gushima nyene yaciye yibutsa yuko n'uwo mugwiza tunga ntigacika nawe nyene yigeze kuba impunzi mu gihugu ca Tanzania. Ati ese yemwe kundi bihimbaye kubona abantu bigeze kuba impunzi bagarutse muri ico gihugu nyene bataje gusaba ubuhungiro ahubwo baje kugishingamwo imitahe. Naho nyene yaciye yogera mu guhimpanuro umugwiza tunga aramubwira ati ukore utiziganya ati kuko ukoze uzo uri kuratera gateka igihugu cawe utera gateka nawe nyene ugatera kandi n'igihugu cakwakiriye mu vyo kugwiza imari. Kabaye nakaryo ko kwerekana yuko ashigikiye abagwiza tunga akaryo ko kubakubitira nk'urugohe kugira ngo ababwire ati eheraba ntimushoboye kudandaza mu Burundi gusa burya naho mwoja ngaha mu karere mwocuruza canke mbere mukaja n'inyuma yako vyose mubikoranye umwete birashoboka.